ndiko ndibuka umuntu bigeze kuvuga ko yakuwe mu mpimba Colonel Muporo sinzi ko muvyibuka la famille iraza ngaha kandi les media zavuze ko ata famille nimwe afise ata mwana afise mugabo haza umwana wiwe aratubwira hama turagira izo enquête turamenya hari duca dufata uwo nyene ati ngo tugende duca turajana turasaba uruhusha tuti sa famille s'inquiète akeneye amubone hanyuma abonye uwo muntu banavugane turamufata turamujana baricarana barayaga gusa la fille canke la femme uwo mwana wiwe acatangura kurira parce que yaciye yumvira ibintu byose burya kureka umugwi nka CNIDH ugakora ukagenda kuraba mu busho ukagenda kuraba abantu bose bagiriwe nabi ishusho ku gihugu rirekana ko atakinyegezwa kiriho yuko bafise ugushaka kugira ngo bashobore guteza imbere agateka kazina muntu ico ni cambere hama ica kabiri burya umugwi uri kuri A urafise ijambo mu makuru narigeze kubibabwira uri kuri A niho ushobora gufata local ya Kararumiye Blaise Pascal correspondant de la radio Isanganiro Karuzi mbe Isanganiro kugira niho turi bo murazi igikorwa CNDH yakoze kugira ngo ishobore kugira ntuze ya kugira ngo ujya muntu ntahagarikwe kameme bashobore kumva yuko yari ku kazi naho amadeclaration yiwe c'était yaragize bitari bitomoye nk'inkuru ngira ngo murabizi. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Mbega état de lieu des droits de l'homme imeze gute mu Burundi timbega ko CNIDH muguma musubiramo ca kintu atarico CNIDH ntiyasubijwe kuri statut ndagisubiramo CNIDH yagumijwe kuri statut A ivyo bintu biratandukanye cyane kuko ntiyigeze yitakaza État de lieu itangwa muri raporo annuelle kandi ngira n'Imana raporo annuelle twayitanze tariki 29 z'ukwa mbere iracari nshasha kandi agenda abwire ko ari commission imwe muri Afrika yonyene je le dis et je le répète la CNIDH yonyene niyo muri Afrika yashoboye kuba yatanze raporo annuelle ya 2024 mu kwezi kwa mbere hose muzogende mubaza kandi birafise ico bisigura état de lieu rero kuyivuga uramumva no mu namashinga amateka tumara amasaha ashika kuri 5 mugabo ntitwigera duheza uravuga twa éducation liberté d'expression liberté d'opinion droit à la santé vyose droit à l'environnement ntavyo vyose twoheza mugabo pour conclure les droits de l'homme ni idéal twebwe naho ibitwari ko twavuze muri iyi raporo boca ejo babishira mu ngiro duca turaba ibindi navyo leta tereza gushira mu ngiro navyo tukavyandika ni ideal n'ahantu twifuza ko twoshika twe turashima aho tugeze mugabo tugasaba ko leta ahubwo rero ibandanya hajya turiko turasaba kugira habare hishika kuko nta gihugu na kimwe uzosanga cakwijije ngo twadorome twe twashitse kuri maximum ntibibaho no mu mihana murazi ngene abantu babayeho umugore n'umugabo urasanga babanye neza baryohewe mugabo bishitse ku mugore ukaza wumva umabwiye ngo urabona ivyo bagize kubera ubuzima niko tubayeho ico dukora twebwe no kuma tuvuga tuti aha genda mu cyorore mugire neza gutyo bica bituma abantu babaho neza kurusha ibibazo bijanye na enlèvement nukuri je reviens encore une fois ni haba hariho secteur CNIDH ishiramwo ama energy menshi ni ibintu vy'ama disparition
ni muri ibintu vy'ama enlèvement. Kubera iki? Kuko l'information d'abord urayironse umuntu araja kwitura, mugabo utegerezwa kuja kurondera sa famille. Iyo bakubwiye kenshi usanga atariho, ugahindura ukaja ku wundi musozi. Bakomisere barabizi bamaze 3 jours bagenda mu Kirundo, baravayo basanga ivyo babwiye vyo mu Kirundo ni vy'Imuyinga, baravayo barasubira baja handi. Ni ibintu bishobora kumara même une semaine uri kuranketa utaraheza, kuko ujya nawe ugiye kubaza nawe usanga afise inkuru yateguye kuza kukubwira. Iyo nkuru yaguhaye uci yakira kenshi usanga yaguhenze, uteza ku triangular les informations. Uravye muri rapport annuelle y'umwaka, les pages 80, 81, 82, 83, mbere gushika kuri ni na nyinshi, gushika kuri 86. Tuvuga les cas d'enlèvement. Harizo dusanga arizo tukaronka des pistes tukabivuga, hariho n'izindi dusanga atarizo abo bantu tukabatora. Hari abo twatoye mu busho, abo twatoye bavuye mu ntara baja mu yindi, hari abo twatoye ugasanga ari hanze. Ivyo rero ni ibintu umuntu yiga systématiquement selon le contexte naho bugeze. Naye handi ho uno munsi urashobora kuza ukaca wemera ngo naka ngo yari porté disparu, mugaca muhura cyangwa wenyine ugazumva amambre. Hari wigeze kuduhamagara mushiki w'umuhungu bavuga ngo yanyurujwe, cyaraduhamagara ati reka ndakumvishe audio yandungikiye cyo. Jewe narigigiriye aha kuko mbona yuko ubuzima butameze neza, nkeneye kuja kuraba aho noca tubiri. Ivyo nibishika. Donc twebwe turakora icyo dushoboye cyose. Nk'ubu izo kazi biri mwatanze nika turiko turakorera. Si vyiza ko umuntu atanga les détails mes chers amis, ukiri turi cyane mu ma préliminaire. Nk'ubu duje tuvuga tuti les kazi biri twe twagize uku oya. Dufata umwanya na mwebwe ndazi ko amakuru muyaronse baranza mugafata umwanya mugatuyangira izo information. Nk'ubu dufise information ushobora kuba twakuye ahantu mu habiri, none twoza tukazivuga ejo hakazi wa gatatu tugasanga niwe ari afise raison. Muko ko twaba tubahenze mugabo de connaissances turagenda twegera nos enquêtes hanyuma tugatanga la information même à la famille. Gusa ico twe dusaba ni giki? Umuntu havuye ngo yabuze umuntu ngo acanuma no mu déclaration twabivuze. Abantu babandanye batwizera batuzaniriza information, on va faire le possible kugira ngo dushobore gutanga umuco, tubuze twandike canke tumenyesha inzego hafatwa izindi ngingo. Mugabo umuntu atatubariye vraiment ntimudutege, ntimutubwire tuti ntacyo twakoze atacyo twamenye. Twebwe tubwire gusa hama tuzomenya icyo dukora. Kandi nibaza ko imiryango myinshi maze kuboza twaragerageje gukorana nayo. Ndiko ndibuka umuntu bigeze kuvuga ko yakuwe mu mpimba, Colonel Muporo, sinzi ko muvyibuka. La famille iraza ngaha kandi les médias zavuze ko ata famille nimwe afise, ata mwana afise. Mugabo haza umwana wiwe aratubwira, hama turagira les enquêtes turamenya hari, duca dufata uwo nyene ati ngo tugende. Duca turajana turasaba uruhusha tuti sa famille s'inquiète, akeneye amubone. Hanyuma abonye uwo muntu banavugane, turamufata turamujana, baricarana barayaga. Gusa la fille canke la femme uwo mwana wiwe acatangura kurira parce que yaciye yumvira ibintu byose bamubwiye. Ahejeje kumubaza agasanga c'est exactement faux, agacatangura kurira kubera les émotions. Donc twebwe même vous les journalistes muronse inkuru ça ne coûte rien de balancer à la CNIDH. Twe twagira amatohoza, ntivuze ngo dufise uburyo bwose bwo kugira amatohoza, mugabo on est prêt à collaborer kugira amatohoza abe hanyuma tumenye ukuri. Nibaza yuko ibi bijanye n'ababicwa la même chose. Umuntu yasomye iyi rapport anyway vraiment akabaza ico kibazo jewe vyo ntangaza parce que ça détaille naka aha vyagenze uku. Hanyuma les enquêtes twagize zashitse ngaha tubonye yuko twebwe la CNIDH est convaincue de l'implication de telle personne. On a même saisi officiellement les autorités. Twabwira tuti twebwe après nos enquêtes twabonye ko ibintu vyagenze gutya. None kubera iki uyu muntu acidegenza kandi twe tubona yuko ashobora kuba ariwe yakoze ico cyaha? None mushaka CNIDH ikore gute? On fait le mieux
qu'on peut. Mugabo pour terminer, twibuke yuko tuvuga violation des droits de l'homme igihe inzego za leta tacho zakoze. Twebwe rero tugiye tugasanga les enquêtes zabaye ouvertes, tugasanga les dossiers zuguruwe, abantu bariko baratumwako, twebwe duca twidesezisa parce que la loi dit clairement que la CNDH n'enquête pas ni gira le suivi des cas mu gihe ziba ziri en cours qui est ça lenteur judiciaire. Merci beaucoup. Twebwe ico twabamenyesha nuko uko bigenda kose igikorwa cyose tujejwe tubiko turagerageza kugikora, kandi turazi ko n'ivyo tutarashikako turabona ko biriko biratumbera mu buryo cyane cyane kubijanye n'abajournaliste. Shimye kutatanga de details bose vyiza, mugabo hari ivyo turiko turakora kandi twiteze yuko tuzoronka inyishu kandi vuba. Ko ico bwunguka ni ishusho. Burya kureka umugwi nka CNIDH ugakora ukagenda kuraba mu busho, ukagenda kuraba abantu bose bagiriwe nabi, ishusho ku gihugu rirekana ko atakinyegezwa kiriho yuko bafise ugushaka kugira ngo bashobore guteza imbere agateka kazina muntu. Ico ni cambere. Hama ica kabiri, burya umugwi uri kuri A urafise ijambo mu makungu. Narigeze kubibabwira, uri kuri A niho ushobora gufata ijambo mu nama y'ibihugu kubijanye n'agateka kazina muntu, bijya bibera i Geneve canke bibera i New York. Urashobora gutumirwa n'abantu bose baba expert des Nations Unies kugira ngo ugire icyo bahanuye canke ugire des contributions. Hanyuma ikindi naco, uri kuri statut A ushobora no gutorwa mu nzego zirongoye ayandi shirahamwe arabivya agateka kazina muntu. Nk'ubu Uburundi nibwo butwara aka karere ka East Africa, kandi tugaca tuba muri comité directeur yo muri Afrique. Uca wumva yuko dushobora kuja no muri ganri bivana naho ubugi, kandi ushizemo ukaba uri muri izo inzego zifata ingingo, urumva ko uronka umwanya ukwiye wo kuvuga no gutanga ibi ama proposition y'ibishobora gukorwa. Sico kimwe nuko wowe utarimo. Muganagira ndakubwire ko atana rimwe abamenyesha makuru mwese muri ngaha, nta na rimwe umumenyesha makuru yigera arondera CNIDH ngo yawe nitubigira kubera ubujuju. Misi yose mudukeneye tuhari turabishura kubera tuzi akamaro k'ibimenyesha makuru. Mbega twaba turiko twigisha liberté d'expression, tukaba ari twebwe twima ijambo abamenyesha makuru ntibikunda. Nico gituma twama tubatumira misi yose kugira ngo dushobore kwerekana akarorero keza ko umumenyesha makuru ariho ari wafashe igihugu kugira ngo gishobore kwikebuka aho bikenewe canke gishobore gushimirwa ivyaranguwe. Mugabo kubera ntavugira leta, sinza kuvugira umushikiranganje kanaka, jewe gushika no munsi mvugira CNIDH. Turiko turategura ko abo bose bagize leta tubahamagara kugira ngo tubasigurire ibiri muri iyi raporo twastanze mu nama nshinga amateka, tubashigurire n'amarekomandasyo. Ikindi gishasha no bamenyesha nuko guhera ubu ibiro vy'umukuru w'igihugu vyamaze kwandikira umushikiranganje wa mbere bimusaba ko abashikiranganje bose bategerezwa gushira mu ngiro ivyo twasavye muri raporo yacu. Ikete ndarifise. Umuntu ajejwe agateka kazina muntu bwa mbere ni leta n'inzego z'igihugu. Si CNDH ica igenda iriruka hariya anye ngo habaye rarevuma ngo habaye iki. Bariya abapolisi bari hariya, ziriya ariya masentare ari hariya, intwaro abajejwe intwaro bari hariya, nibo bajejwe agateka kazina muntu kugakingira ubwa mbere. CNDH rero ntishobora gusubirira leta, nta n'ivyo yoshobora. Nukuvuga iki? Nukuvuga rero abantu iyo bari imbere yaya maka muriko muravuga d'enlèvement, amaka de viol, abantu ba mbere bo kwitura burya ni bande? Ni inzego z'igihugu n'ubutungane, nabo bajejwe umutekano kugira ngo bashobore kugirane, bashobore kwanketa. Burya CNDH yoza igihe
ayo ma violation yose abantu bariko bayacisha ko amaso bayabona ntihagire ico bakora. Mugabo CNDH nishobora gusubirira ubutungane nisubirira n'inzego za leta, ari naco gituma aya maka yose nk'uko perezida yaje kubivuga darevema. Sinibaza yuko hariho ka darevema yo mu mwaka uheze muza gutora itari ngaha muri raporo. Tudafise ico twayivuze, twarabivuze. Hanyuma abo tutatoye twaravuze aho uko bimeze, abandi nabo CNDH irasaba inzego za leta ko zugurura amadosiye d'enquête, kandi ayo madosiye muraza kubona musomye iyi raporo yuko hariho amaka d'allégation d'enlèvement suivi ou non de disparition. Muraza kubona yuko hariho icakozwe. Rero ubwo murumva yuko ikindi naco CNDH abantu batayituye biragoye kumenya ikibera hariya na hariya. Mugabo abantu bayituye bati turiko turarengana, nta muntu ariko aradufasha, ico gihe irentevena, hanyuma rero igakora igitegerezwa gukora, hanyuma rero umuntu akarenganurwa, inzego zibijejwe zigakora ico zitegerezwa gukora ku mpanuro ziba ziriko ziraronswa n'umuze ngo CNDH yakoze iki kiboneka. Turavoir iyo statut kugira iyo statut CNDH n'ibintu byinshi yakoze, byinshi gose. Duhereye ku kibazo cerekeye la défense des droits des journalistes. CNDH yakoze iki? Murazi yuko yave votre confrère Florian Irangabiye yarafunzwe, yararekuwe kuri iyo cas particulier. Nagenda babwire yuko CNDH yarahanuye votre confrère kubera plaidoyer yari kwiragira kurotira affaire yiwe kugira ngo plaidoyer twaheko turagira ashobore kwavansa. Ivyo yarabikoze, amaze kubikora hanyuma twebwe turabandanya plaidoyer gushika aho dushika kuki dushika sur la grâce présidentielle. Hanyuma ivyo turiko turabivuga nuko Florian Irangabiye wenyene yaraje ngaha muri CNDH arashimira umugwi kuri ivyo bikorwa wagize wamufashije gushikana mbere yuko amurekura n'uburyo bwari bwakeshe, uburyo ntibwaboneka n'ingoga. CNDH yarashoboye gushiramwo uburyo baragenda iratora abantu bategerezwa kugirane, bategerezwa gukora ico gikorwa cyo kumurekura, barahiza baramurekura. Ico ni ikintu kiri ngaho, amakisi ari ngaho. Hanyuma rero sinzi yuko mwakurikiranye umukuru w'umugwi ariko arapresenta raporo annuelle. Iyi ka ya Kenny Claude yarabwiye leta n'abashinga amateka ku murango rigaragara yuko uyu muntu ari une détention arbitraire, kandi hotegerezwa gukorwa ibishoboka byose kugira ngo uyu journaliste aronke ubwigenge. Ivyo byavugiwe muri assemblée, murashobora kubikurikirana n'uvuye ngaho no muri rapport annuelle, ivyo birimo. Hanyuma mwebwe nyene mwarabikurikiranye cerekeye abajournaliste. Loka ya Kararumiye Blaise Pascal, correspondant de la radio Isanganiro Karuzi. Mbe Isanganiro kuja Yo turi bo murazi igikorwa CNDH yakoze kugira ngo ishobore kugira ntuze kugira ngo ujya muntu ntahagarikwe, kameme bashobore kumva yuko yari ku kazi, naho amadeclaration yiwe c'était yaragize
bitari bitomoye nk'inkuru kugira ngo murabizi yuko il avait relayé des informations le 17 février 2025 au sujet des tirs d'eau physique qui avaient lieu à Karusi la même semaine. Hanyuma rero la CNDH yarakoze ibishoboka byose kugira rero ubwo murumva yuko ayo n'amaction concrete aho mvuze kuri y'abamenyesha makuru hama kuvyerekeye ibyo comité ya le sous-comité pour l'accréditation yavuga nagenda bare yuko gukorana n'amashirahamwe yigenga la société civile CNDH yarashizeho iyo cadre de collaboration n'amashirahamwe yigenga ahuriyemwo mbere n'inzego za leta kugira tuganiriremwo ibibazo bijanye n'ibonyangwa y'agateka kazinamuntu. Ivyo byose byaratumye uwo mugwi ugira uti by'ukuri hariho ibintu bigaragara CNDH yakoze kugira ngo ishobore kugumana statut A. Hama namwe murabizi nuko peut-être akanya ko gusoma musanga kabagora mugabo ni mwasoma iyi raporo muraza kubona yuko iyi raporo ni wera muraza kubona yuko nta kanimwe mu journaliste CNDH itavugiye ngaha anye avec des actions concrètes twagiye tugenda baraba aba défenseurs des droits de l'homme murazi loka yari babaje cane ya Emilienne oui loka ya Emilienne Sibomana les efforts que la CNDH a mis dedans kugira ngo ashobore kuba libéré naho yabaye libéré par la grâce présidentielle mugabo CNDH yarabishizemo uruhara runini cyane rwose utwo n'uturorero ntanze mugabo hariko ubundi burorero bwinshi kandi turabufise mufise umwanya turashobora kwirwa ngaha tukabuvuga ko mwagize neza hari kuri ico kibazo ca mbere murakoze. Umugwi w'igihugu wigenga CNIDH urashimiye leta y'u Burundi yakoze itiziganya mu kudushigikira mu kiringo uwo mwihwezo wa dosiye wamaze. Umugwi CNIDH urakengurukira leta kandi ku bikoresho n'uburyo bukenewe yama yawuronkeje kugira ngo turangure neza imirimo itegekanijwe n'itegeko inimero 1/4 ryo kuwa 5/0 umwaka wa 2011 rishiraho uwo mugwi.